tamba Kanyarusizi. Soda Sogira, 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 Sogira. Yo, man, away. Intahe yo kwikukira dukura amaboko mu muzu twikure kwa gasuzuguro dukura amaboko mu muzu Urundi tubuteza imbere dukura amaboko mu muzu tureke kwama duteza amaboko tumenya ko kwikukira nyakura rukiga batukikaburira kwikukira gutura Uburundi bwacu amaboko aho naho ni mukureka gushira amaboko mu muzu dukunda ibikorwa by'iterambere maze Uburundi bwacu buteze imbere dutura umutima wacu igihugu mu kukizirikana tugitura ubuzima bwacu mu kucitangira kuko gwa gasore yabikoze kuri uyu musi udasanzwe igihugu cyacu ibuka Uburundi intahe yo kwikukira kuri uyu musi udasanzwe igihugu ibuka Uburundi bwacu bwaronka intahe yo kwikukira twese abarundi duture igihugu cyacu tugiture amaboko umutima n'ubuzima bwacu kuri uyu musi udasanzwe igihugu cyacu ibuka Uburundi uko niko basezerana bo mu bakomera amashi cyane ku mudiho nuko murakoze cyane aka na Kanyarusizi kariya mu Cibitoke umugwi bita urutare tugiture amaboko umutima n'ubuzima bwacu Uburundi bwacu bugire iteko. Reka rero murakoze cyane muha amashi menshi nabo nabahinga. Reka rero twakire umugwi akayazwe urimo abatimbo hakabamo rero n'abigeme babafasha kuryosha uwo muco ndangakaranga. Twigine nae yo kwekokera iyo twigine nzenze barundi twarakize agacinyizo twigine nzenze barundi twarakize agacinyizo basakuru bacu barangwa n'ubumwe itekane iyo barundi mwe twigine nae yo kwekokera
twarakize agacinyizo basangira byose akabisi n'agahiye iyo barondemwe yo kwikukira iyo twegene nsinzi barundi twarakize agacinyizo tegene nsenze barundi twarakize agacinyizo abasakuru bacu barangwa n'ubumwe itekane itekane basangira byose akabisi inagahiye iyo barondemwe yo kwikukira twegene nsinzi barundi twarakize agacinyizo twegene nsinzi barundi twarakize agacinyizo twigina intahe yo kwikukira iyo twigina insinzi barundi twarakize agacinyizo twigina insinzi barundi twarakize agacinyizo babasagakuru baho hambere ako n'akaranga kabo hambere babasagakuru baho hambere ako n'akaranga kabo hambere babasagakuru baratamba ingoma ako n'akaranga kabo hambere babasagakuru baratamba umudiho ako n'akaranga kabo hambere 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 babasagakuru barabavumbi ako n'akaranga kabo hambere inzoga y'ubuki yabarizwa iwabo ako n'akaranga kabo hambere inzoga y'amahonda yabarizwa iwabo ako n'akaranga kabo hambere 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 babasagakuru baho hambere ako n'akaranga hambere nk'amata y'ivyuvyo yabariza iwabo ako n'akaranga hambere guhindika ibiri vyabariza iwabo ako n'akaranga hambere ngo ako n'akaranga kabo hambere hambere ngo ako n'akaranga kabo hambere 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 yoho aho hari hambere amaboronde hambere aho hari hambere baratamba amayaya aho hari hambere inka wewe Burundi dukunda tugira tugushemeze tugira tumushemeze mu ruharamba wewe Burundi dukunda tugira tugushemeze tugira tugushemeze mu ruharamba wewe Burundi bwacu turakuyaga Burundi bw'amavukiro turakuyaga tugira tuguhaye tugira tumushemeze mu ruharamba iragigiza ngo basokuruza bacu badusigiye komera komera yo tuzorikurikiza tuzoriyaga tugira tumushemeze mu ruharamba
abakunda kuja hariya mu kigo ndangakaranga kenshi baba basanga uriko urategura aka nako n'akabirya kabo. Urabona ko batamba ari benshi cyane. Murakoze cyane. Murabona ubuhinga bwabo ko ari ubuhinga bukomeye cyane. Menga n'uruzego. Tubandanye kandi tubamenyesha yuko biriko bica bino birori ikirere aho twabwiye kuri Mari House TV na page Facebook ya Presidence, hanyuma hakaba na kana radio nkuru na televiziyo by'igihugu bikaba biriko bica kandi kibiri kuri BGCO TV Akezanet. Hanyuma rero murazi yuko aba batimbi gituma batambuko namara babwiye nti niyo basekaniye mu ihiganwa mubatsinda kuko baca bakubwira ko ariko babiteguye. Hanyuma ikindi naco murazi yuko n'ugutwenza iyo abantu bamewe neza igihugu kirimo amahoro gitekanye harabagutwenza. Turavise mutima rokomedie akanyibutsa umugabo umwe babariye bati mbega kuva abazungu bagiye wibuka iki? Ati jewe ikintu nibuka nuko batubuza kurya amagi n'amasoro, ati n'inkoko ati bayijya bayinyegeje, ati je nca nibandaniriza impene. Hanyuma umunsi umwe acaja mu kabari rero Uburundi bwamaze kwikukira bamubwiye bati nurihe? Acavuga ati ntabonye yandi maguru abiri, yari yariyibuka ati ntabonye yandi maguru abiri sinemera kuriha. Kugira bamwumvishe ko inkoko ifise amaguru abiri byaragoranye ko ntiyakunda kuyibona. Reka rero duhamagare mutima rokomedie. Mutima rokomedie amashi menshi cyane. Hewe nanje ndi kuri stade. Naho satani yokizwa umuzungu nasubira kudukoroniza. Ubu twarikukiye emwe higindari hotora inyama ndahotora ariko ubuzanyanyaye. Allo umeze gute? Sikomera amashi none. Oya tongeza kaefora amashi. Umuvyeyi wacu Imana ibahangaze. Hama reka dusabe tumaze dukomera amashi umuvyeyi wacu atana kimwe ndakora. Allo umeze gute? Urazi ikintu kimwe kingoye. Uravye mama première dame ucibona ko hari itandukaniro ry'umunwa wakuze ugiforomaje n'umunwa wakuze ugibijumbo. Nibigaragara none umunwa wakuze ugibijumbo utwenze ucibona ibivera ariko umunwa wakuze ugiforomaje utwenze ubona karabero. Chenda hetse ega namaze kubatwenza abavyeyi bacu. Ndajeje. Mbandani
Okay. Ubwa mbere na mbere nagomba shimire nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi kuba afise ugutwi kumviriza abantu bose. Tumukomera amashi. Twaramutakambiye abakora imiziki, abakomedie baca barakijenama kica kirava mw'induru. Kuva kivuye mw'induru fise kontake. Alo! Urunganda nicaye! Ubundi n'umuduga! Kandi rero akayaga simenye iyo gaturuka ndi ndani. Biratawuritse? DJ. Oya! Kana kutumura tisa. Uri mukuru w'igihugu. Kimbona bose bambaye imyera yo mwana wa mama. Uri mukuru w'igihugu aho yicaye. Nguriya. Kawe mbona. Nabona. Ekaje bose. Nabona bari imbere nabimbe. Nawe ndahabona mwana. Rekera nushikeyo. Ahubwo abantu nkwegere. Wabonye? Uwa uri atwenze. Oya. Ndabona umuntu afise ubufosete ngaha bwo bunogo ku matama. Oy. Ambura maroni. Wamubonye? Namubonye. Uyumva gute? Ashamasa arakize. Amashimasi. Mwe ndamubonye. Amashimasi. Imbona nkubone n'ukuri kw'Imana. Igihe Yesu yazura Lazaro hari hafuye nde? Hari hafuye mwene wabo. Hari hafuye Lazaro. Ego. Namubonye umuvyeyi wacu. Namubonye ahubwo. Bene wacu bose bagwaye amaso. Ndaza kubabwira duhuze imbonero kuko twazihuje na nyine cyubahiro. Oya barikira. Kandi yari ciza cyavyo. Kumubona biragoye. Emwe ndatomboye. Umwanya munini. Abandi ba president bo mu bindi bihugu baba bari ku mapisine, baba bari kurya ubuzima. Bene bari mu ndimo. Bikarero ndamucoreshe. Oya ndamucoreshe. Gutere. Nibagutse. Umukuru w'igihugu nibamucoresha. Umukuru w'igihugu apena yugwaruka. Rukerebutse rufise imigabo n'imigambi akaruca imbere akarushigikira rukiyungunganya. Maze rero ntagura umugambi. Oya reka mvugira basa tumwe amana amajana 5 y'ibikarango basa. Cisha uri kugira ibitarivyo. None mpano yiki kukanyuma basi. Ikintu no guhanura bamubonye. Iciza cavyo rero. Urabona kamemwa sayanga. Mwabibonye. Hajya rero tubikesha mama Burundi. Iyo atashe yarushe. Ikintu ca mbere na mbere aramubaza. Tebebe. Pepe. Ujangari yadudu. Nabakamishura gute. Toya cyangwa ujarobe na supu. Agatamubwira ati njudufyiru. Sawa. Amashimasi. Turabashimiye cyane gose. Tongera dushimira abantu bakomoka mu Kanyoshi Imana bahezagire. Niwe bantu ba mbere badashobora kuja mu kabare badafise amahera yaragu. Ariko abanyamusaga ndabakunda cyane. Nubwo inka zabuze umunyamusaga brochette yiwe n'ikigori. Icupa rya mbere ari weje tuzamba ngo mbunira kuri ico cyahiye nani. Allo. Abantu bari amushabona mu ngagara babimenyereye ibintu by'impore. Inka zibura zitabura ni squatter. Emwe vraiment umviriza ndabikira kimwe. Irevre umuzungu, haje umuzungu yari yakoze. Yuko yadukororije yari yakoze. Icyari kunyereka kera nyene batamba igisirimba. Batambaye amapantaro yemwe. Mugabo yaciye adakuvra. Acazana ipantaro n'ijipo. Mugabo
azanye ipantaro n'ijipo acagomba kuduhagarara ku gakano ngo aturire umurete uturire umurete nkandi ubu rero natwe twariganzuye twese tuvuge ngo sawa. arakoze cyane umutima rukomediye. nuko rero reka dusabe DJ yatumye amate gato ariko kandi namwe mwikazanure kugira ngo tuce dutega yombi ijambo nyamukuru rya runo rubanza rudasanzwe ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Mwikazanure abatimbo tubasabe bahindukize ingoma. abawe bakwise Burundi nanje nkwise buramuko kirezi casaruwe neza kirukiro kabo wibarutse Amashimesi cyane ubakunda Uburundi manye icubahiro umukuru w'igihugu cyacu namwebwe mwese gukunda gushika kuva baje buryo bariko baravuga bati abarundi haba mu kuvyina byaba bivuye kuki byaba bivuye ku kuntu kugira ngo bihe morale babe barimarirungu kuko baracuga ufuri na buhoro baza bumva umutamu mwaradutse ati ibyo ari byo byose abarundi atari ico dupfana ntaco dupfa. hanyuma ati reka nanje atangura guhamagara bene wabo ati ngo tubane nk'abasokuru basasagaza urubanza atawubaga uwundi bo basangira kabisi batiyumvira gusasikana bakabatangura kuvangurwa n'abakava amahanga bo bari bazi metero ipima amazuru. iyo yari inzira yo kuzura ibyacu n'abacu kugira dusigare twicurikiye ngo he barundi kazi
abo bakokeza bahagaze ku mukaza natwe aho turi ku mikaze ngo nidusimbanire ko nk'ibisiga kandi n'imbwa zitakiryana nuko rero DJ kugira ngo mu buhinga bw'ivyuma niba bitunganye tuce twakira nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu adutekurire agakemanyi kadasanzwe mukamuzi yuko ikaza amashi menshi cyane kuri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu iteka ridasanzwe kubana nawe muri bino birori bidasanzwe amashi menshi n'ingoma Nyiricubahiro mana y'Uburundi wewe wamuturinda imisi yose ukabudukejeje no kuri iyi saha turi mu mutekano n'impore nuhabwe icubahiro imyaka n'imyaka. Mufate ivyicaro. Bisanzwe ku mwanya mwiza nk'uyu sinari guciramwo iyi migwi iri kwirigina uyu munsi mukuru udasanzwe twari kuguma twirorerera ngira ngo no kugira ngo tube turabaruhurira gatoyi kuko ijambo nyamukuru naje ngaha ndarishikirije abarundi ngaha rero turi mu giteramo haziko nogira ngo tube turatera ijoro jambo bene ivyubahiro mwese ndongozi nkuru mu buzima bw'igihugu abari mu nama nshinga amateka nkenguza amateka abo mu rwego nshingwabikorwa rw'igihugu abo mu rwego rw'ubucamanza abo mu rwego rw'umutekano no kwivuna basi mwebwe mwese muserukira amashirahamwe atandukanye n'ibisata mu buzima bw'igihugu mwese bavukanyi barundi bene wacu tugira amahoro twese tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Turateramye kandi duteramiye ku ijambo ryiza ijambo ryo kwikukira. Mu minsi yahera nkiri mutoyi twabona kwikukira ngo hari umunsi mukuru wo kwikukira twumva ko ari gutamba mugubu turagezaho ahubwo tuzirikana neza icyo ari cyo ukwikukira. Abasokuru babibonye nibo babitubwira neza. Nimwiyumvire nk'ubu ubunyene twoza tubona nk'igihugu kije kikadutera kurya abadagi baduteye kigaca gitwara Uburundi kikaba arico kitugaba kikatuganza twovyumva gute? Niho umenya kwikukira ico arico. Hajya kujya kugira ngo umenye amahoro ko akomeye urayabura kuko amahoro ntapimwa ku munzane ngo ufise ayanganiki urayafise uyu yabuze rero niho umenya ko amahoro yarakomeye. None hajya abasokuru bacu murabona ko bagwanye kugira ngo ntibacugwe bufuni na buhoro ariko inyuma y'imyaka 7 koko turatsindwa baca baduhonya ugakanu rero. Hariho amajambo badusigiye abakoroni ayo majambo atatuvuyemwo ntituzoba turikukira. Igihugu baraje baragifata gica kija mu minwe y'akagwi k'abantu. Ubwa mbere igihugu cyari gitunganije ku buryo abitwa batware bose barabajeje gutunganya
ivy'igihugu ku neza ya bene gihugu. Nico gituma amatongo yose yaraye Uburundi. Hariho umutama yambwiye igituma inka yamye itora ikori, yuko no ku mwami inka yaratozwa mu bundi buryo, kuko inka bafata ko ari itunga ry'igihugu, patrimoine national. Wowe woroye inka rero wabuzi ko iyo nka ari iy'igihugu. Nico gituma umwaka uheze uko umwaka utashe abatunzi inka bose baja kuzihiganisha. Bagiye guhiganisha izabaye iza mbere nziza nziza baca bakuramwo izo baha umwami. Uworoye nabi yarahanwa, umuntu yazanye imiguta yarahanwa. Izo bahaye umwami, umwami nawe ariko aragenda agenzura intara ziwe, nawe yarahura n'umuntu akamubwira ati mwami we Burundi urazirikanye ati nyagutanga inka nanje wongabira. Umwami agaca afata muri za nka bamuha agaca aguha. Uwundi agasanga ntagira gatongo abamwo, aterega singira aho mbaye, agaca amubwira ati hariya hari uwuhaba, wewe ndaguhaye hajya niho uzorima. Nuvuga amatongo yose umwami yatunganya ku neza y'Abarundi. Mugabo abakoroni baje icambere bahereye ko kwabaye kugira vya bindi bita privatisation. Ivyahora ari vya bene gihugu bica biba ivyo abantu bakeyi. Abo bantu bakeyi kora bari bitwaje igikenye, bari hejuru ya vyose, bavuga ko bica bagakiza. Abo bantu rero kubera baca bitwa bakibisumba, haca haza ico byita ngo ivy'igihugu n'ivyabo hejuru. Nuno munsi hari ingwara turiko turavura rero ngo bivuye hejuru. Byerekana yuko umukoroni yadukuyemo kakaranga k'intwari ibereye twari dufise mu gihugu, aho indongozi yumva ko abana ari gwiwe, uraye ubusa yarababara. Ako karanga bakadukurako bacavuga bati ivy'igihugu n'ivy'akagwi gatoyi. Bacavuga ati n'ivy'akagwi gatoyi kari hariya hejuru. Uwari we wese rero agacaza gusega babandi bo hejuru, kuko batwaye ivy'igihugu vyose abigira gwabo. Murazi rero mu bantu ivyo biri hose, mwese muriko murashera murigira mubona abasezi bakundana. Haraho murigira mubona bajya bashera bariko barakundana, ashaka yuko ujya ataga ahawe gusa, avuga ati wowe uri kuranyononera, iyo wasiba vyari vyiza. Twese Abarundi rero twaciye tuba abasezi dusega babandi bo hejuru bafata ivy'igihugu bakabigira gwabo. Ivyo bafise kugira ntibabiduhe ivyo badutwaye, nta kindi baca batujyanisha, tugaca twishinga turyana nabo bariko bararya ivyacu. Ngiyi ingorane ya mbere twagize mu gihugu. Uno munsi rero igihe bagenda ntibasize batwibukije. Murabona badutwaye, nimuharure kuva mu 1993 kuko niho bafata igihugu, gushika mu 1962. Mwumva hari haciye imyaka ingahe? Cha wiyumvira mu bagwanye n'Abadagi n'imiburiburi warafise imyaka mike, abagwana no kuva ku myaka 18. Teranya imyaka 18 rero muyiteranye na 59. Murumva yuko bagiye hari n'abamaze kwibagira ingene igihugu catwagwa. Twebwe twagize ibakwe kubera gwa gasore yari umwuzukuru wa Mwezi, yarumva ingene basekuru bidodomba bavuga ati igihugu cacu bagitobanze bacononye, kera umurundi yarameze uku abazungu bataraza. Gwa gasore rakavyumva, nico gituma yaguma afise agatima gakomeye ko gukunda igihugu, akumva yuko igihugu gikwiye kugaruka mu minwe y'Abarundi. Gwa gasore aragwana kaguma avuga ati igihugu kizegagaruke. Mugabo babandi kubera bavuga bati
naho tuzohakura ikirenge tuzoguma tuhari. Naganda bibira akabanga kamwe kuko nanje bakurambere baza barambwira burya ngo bari bararahiye bararengwa bati turemera ko mwikukira mugabo Bujumbura ntirimwo, ngo Bujumbura izoguma ngo ari gisagara ca bose abarundi oya. Aho muca mwumva rero guca kwa gasora avuga ati namba Bujumbura ni y'abarundi, yarahejeje kubazibura inkota. Bategerezwa rero kumukuraho kuko afise ivyo vyiyumviro vyo kugarukana igihugu kibe ca kindi ca kera, kubera bashaka yuko naho bogenda badakuraho ikirenge. Kubera iki? Muravye neza muza gusanga baragiye barandagura ivy'ikongo, ubutare baratwara. Uno munsi bafise imisozi y'ubutare. Iwacu mu Burundi hari hakiri mu bubika bavuga bati tuzoba turabirya, kuko bari babonye ko abarundi twacanyemo tuzopfa dukanuye ngo turondere intahe yo kwikukira, tuzoba turabirya. Hanyuma gwa gasore nabo bari kumwe baca bashaka kubirukana batarabirya. Kuva ngaha ntivyari vyoroshe. Hariho uheruka kunyibira akabanga ambwira yuko zijya tererare mubona hajya mu Gakara wabahagaritse kuzimba yari umukuru w'igihugu Bagaza mu 82. Murumva bagumye biyimbira twe tubona. Nimwiyumvire abarundi basanze dukora amasuka, dufise ihinguriro ry'amasuka, duhingura ubutare, dukora imipanga, dukora imyampi n'amacumu, impindu, imbugita, ingangura, ibikoresho byose dukeneye n'ibirimyo byo kubaza ingoma. Twaravyicurira nitwe twabihingura. Kuva abazungu baje hari umuntu mwasubiye kumva yakoze isuka, kugira ngo umuntu atahure neza ingene twambuwe. Turambugwa imico n'akaraga vyaturanga mu iterambere, turambugwa intwari ibereye, duca dutorana ivyo tutazi. Kwa gasore rero amaze kugandagurwa murabona ingere vyace bigenda, duca twigumira mu njyane turasamara. Naganda babwire rero kugira umenye ko wikukiye, turabibimenyetso. Ndabereka ikintu kimwe, navuze ko ari gutera ijoro ijambo, ubu turi haziko turiko dutera inkuru. Ndabereke ikintu kimwe cerekana ukwikukira ico ari cyo. Muze murabe iyo tubuze amahoro, muze mubirabe. Iyo bavuze ngo igihugu cy'u Burundi kigakije mu matora, nta kintu mwe mwaca mubona ubwo nyene. Bacamenya yuko injyane zigira zize, amatata atanguye, ubwo nyene wazubona amakamyonete ariko amabendera y'amaweneje. Ndabeshe ni murabe na mu 2015 hapfuye kugera none zijya modoka zari zivundurutse he n'amadarapo ONG ngo humanitaire. None ntimwumviye tubuze amahoro ko twadukereye job. Mwari muzi twiyimya amahoro, hari habo twaduhaye ikiraka. Ubwa mbere hari amahinguriro ahingura ibigwanisho n'abarosi isoko. Hari ivyo bita ngo humanitaire, tugiye kubafasha, bagufasha kandi bifashije baca bahembwa, kare bari bashomereye. Iyo wewe nyene wiyima amahoro cumenya yuko ukwikukira ntugira namba, kuko baca baza kugaba. Ibuka mu mwaka wa 2000 bajeje gusinya amasezerano yarusha. Nta kintu kibabaje nko kuzubona uri umukuru w'igihugu cyanye uri umushikiranganje cyanye uri umukuru w'inama nshingamateka, abajejwe umutekano n'abanyamahanga inyuma yawe, ukumva uryohewe maja hehe. None ntimwabona bagenda baragara nyene umengana abagabo, afise abasauza inyuma yiwe.
akavuga ko ari umugabo. Hajya rero nk'uburyo ntitwabona ko twinyaze ukwikukira. Ni ukuvuga wiyimye amahoro. Muze murabe onikikorana. Iyo hageze utera grenade muri bisi aha mu gisagara ku isoko uza wumva ngo inama y'umutekano yakoranye bagaca baza bariruka. Hajya sakazi baba barose. Iyo ubuza amahoro ubuhejeje kwiyima. Oya noneho shaka murabe. No muhiri wawe ushaka kwikukira neza. Ugira amahoro mu muryango. Uzurabe niya mama muri ko murakerega umugore n'umugabo. Abinyuma y'urugo bacaza kumviriza. Ivyo bintu nibiki? Wumva utikwiye ko kwikukira. Urajeje kwikurako. Abinyuma uzawumva nyumba ku matonze. Umukuru w'umutumba aje kugaba urugo rwawe. Noye ntaje kurugaba si wowe bahamagaye. Iyo wigumira mu mahoro baza. Ushaka kwikukira rero baza ubwa mbere wiha amahoro iwawe mu rugo. Twebwe rero nko abarundi ntituze turavyina ngo twarikukiye hari habi ntidusubireyo. Kugira ntidusubireyo ntidusubire guhamagara abanyamahanga. Kumva koko ufise ingabo z'ikindi gihugu biramara maje. Ukazubona ngo oyeneje ngo baje ngo nabatabazi ngo bagira neza. Ica kabiri tuze turiyukanya twebwe nyene iyo umuntu yakuguriye ikoti urumva ko wikuki. Hariho uwo bambwiye yigeze kugurira ikoti umubura amatari ngo yarayimuguriye ikoti kandi ariguze mu Budagi ngo ararizana ati ndarishiriye buramatari. Habura amatara arakira acaryambara ku munsi mukuru kwikukira. Aryambaye hajya bari kuri stade barindiriye umutegetsi aza kuza. Nyamwana w'abantu araza ariko araramutsa babura amatari ngo rya koti bwa bundi ni ryiza sinihenze yashe. Gurazi ingere ryangoye kuronka ngo kandi ngo narikuye kure n'ivyo. Ngo zunsororere. Mwumvise ko mukwiye ko kwikukira. Umukene ntabarikukira. Niba ushaka kwikukira bumutunzi. Hamuca umugani wa wundi uti umugabo mumwera ubwanwa kugira nawe buce akumwera ubundi. Urazi kuza wumva nko ngaha none genda murondera imfashanyo. Aho kwize ingene ubwo bukene buvamwo uja kwiga ingene urondera imfashanyo. None tuzokwikukira ryari? Reka ndabaha kandi karorero. Amatora yose yabaye mu Burundi yamye arimwo imbyane kiretse mu 2020 kubera iki? Naho muce muciga mu 1961 amatora araheze wa gasore babaragandaguye nabo bari basangiye ubutegetsi. Mpora ndavyumva ngo abasendikaliste bo mu Kamenge ntuze ngenda ndumwe bahejeje gutora ubwo nyene biba birabaye. Twasubiye kuja mu matora mu 1993 amatora tuyavuyemwo kaba karabaye. Mu 2005 muribuka umuhari paripehoto efunere wagumurasa. Mu 2010 muribuka adese ikibiri. 2015 sinirwa ndahavuga. Mwosigura igituma mu 2020 twatoye ntihabe ingwano. Ntitwinjire mu ngorane. Naganda bibibutse no kubera twebwe nyene ari twebwe twatanze amahera y'amatora. Iyo tuza n'umunyamahanga ahubwo mwo kwiha yandi mashi ako nakarero ndabahaye. Iyo umuntu aguhaye ikintu ciwe
mu migenzo y'ikirundi hariho ikintu ciza cibonekeza. Kera umuntu akugabiye inka waca witwa umuhutu wiwe, kuko aca aguma kwishuza yanka ni gute, yanka ni gute, urumva uguma uboshwe. Baguhaye amahera bategereza kuyaherekeza, bategereza kuyaherekeza. Nimuteranye amahera Banki Mondiale imaze guha Uburundi, amahera Union Européenne imaze guha Uburundi, muteranye amahera yose zaba za leta zunze ubumwe za Amerika zimaze guterera Uburundi, uyateranye yose munyereka hari. Kubera iki? Kubera iki mu mwaka wa 2005 mu Burundi atamashure ashika na 60 yarahari. Mugari utanguye kwibakira amashure, uno munsi dufise amashuri ibihumbi n'ibihumbagize. Umworo ntashobora kwikukira. Iyo rero uteye inyuma utegerezwa kurondera ingene wotera imbere uje mu bandi. Reka ndabwire ikindi kintu baratangaye Banki Mondiale. Banki Mondiale twaragiye ngaho turicara twiga ingene bosahiriza Uburundi. Bavuga ikintu hamwe twagira tuvuge tuti aha rero turashoje, nkaza numva ngo mugabo ngo akaa condition. Turavuga tushika kuri ciza ngo mugabo ngo akaa. Jewe nca murazi ko iyo shatse hariho igihe mpora nkara ndabakarira ndababwira umviriza kuva ubu je ntafashanyo yanyu nkeneye mpingurane je mu myaka 5 nzoba nayarishe mugaya amahera yanyu adateza imbere igihugu sindayemera. Nigihe nagirisha inama aba bose badosahiriza mu iterambere nabwiye nti nimuharura amahera mwama muduha ko ntarumva mwidoze ngo ko Burundi budatera imbere buguma budusaba. None mwebwe ntimwari kubabazwa nuko muteza imbere udatera imbere? Kubera iki batababara? Nuko baraza hari barayazana icyo uzobona cyakozwe ku Barundi ku iterambere ry'Abarundi ntibingana n'ibice 20%. Nabigiharuriye ndabibona. Ubu rero nataguye kubakarira kandi ndabwira nti mutemeye ibi sinemera. Ntegerezwa kubona aya mahera azomarira iki abene gihugu, tubaze tugicapure turabe. Ubwa mbere barase ndabwira nti twara ayo mahera, barandaba batuye n'umurundi, barandaba gutya nyene baratanga ngo muri Afrika hari igihugu dushobora guha amahera kikayana. Ndayase kuko nta neza mbona zani y'Abarundi. Ngwego turasubiye inyuma kwiga ngo kwiyumvira kandi barantutse. Ndababwije ukuri barambwiye barandugikiye ubutumwa ngwiyo babafasha bashaka guhindura ibintu mu gihugu ngo nabantu batagira ivyiyumviro ngo babuza yuko ivyo bintu bikogwa. Mwebwe nimwe mushaka guhindura ibintu mu gihugu cyane n'Abarundi bashaka guhindura ibintu mu gihugu. Ngabwiye nti ukunda umwana kurusha nyina ukabagomba kumumwiba. Ntidushobora kuzotera imbere hariho umuntu aza akavuga ati bice 80% nitwe tuzobirya, tugaca twemeza ngo amahera ngo bazanye amahera yahe ko yuzuye nimuyanyereka hari. Ubu hariho umugambi uheruka kubaho wowo twawutunganije neza ndabwira nti mutemeye ibi nimutahe. Barahevye baremera mugabo ndazi kukica mu ngiro bizotugora kiretse abashikiranganje mvuge nk'ababandi nibashirira, abashikiranganje nibashirira n'abadeje tuzoyakoresha. Kwikukira utegerezwa kumenya ingene witunganiriza ivyawe. Mugabo kazokwa muvuga ngo nkeneye ifashanyo uzokwicarira nabo bazokwama baguha mugabo ntuzopfa uvuye aho uri. Igihe cyose rero udatunze ntuburikukira. Je rero ndavuga nti none Abarundi ko duteramye umwe wese naje guteramira muhiriwe. Jewe maze iminsi niga kandi ndiga bikomeye. Bamwe arabiza bo nkunda kurungikira
n'utuntu tumwe tumwe mu vyo mba nize kugira ngo ndabe ko bokanura. Uburundi ni igihugu gitunze cyane, hasigaye ko tugiha amaboko yacu. Mugi ingorane naho dufise tuvuga ngo imbere yuko nkora mbaza kuronka amahera. Uhejeje guhagarika ntushobora. Jewe navuga nti nagize umwimenyerezo umwe ukomeye cyane. Umwimenyerezo mvuga nti ngira nkora ikintu nari ngize ishavu rikomeye. Sinzo kwigira mpeba kubivuga kugira ngo abantu bafata akarorero ufashe ingingo yuko ushobora gutera imbere. Jewe nasanze uburiro bwose bwo ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura nembereye uvuze ngo ngirangiye akazino ukumva ngo champignon de Paris ikizino amadolari twari kugura umuti gitoro n'ifumbire tuyahereje ku bizino. Jenja ndiha ingingo nti jewe ndifata ingingo ngira nkore gushikaho atakizino tuzokura hanze atadolari zogera kugura ikizino hanze. Ca ndabijako ububizi ubu uyambwiye ati twarajujuse iyo duza turafotora aho wahereye kuko natanguje utuntu dukeyi mu kazu kubakishije ibibaho karatasi gwa rufingi. Hanyuma nagiye gutangara mbonye mu mezi atarenga 6 nshobora kwimbura ibiro birenga 80 amatona arenga 80 y'ibizinu mu mezi 6. Pamu yaciza kubigura kugira bigaburira abana b'u Burundi. Ayo madolari pamu ntari kuja kugura ama proteine hanze. Yaciye aguma hano. Ni kintu ico carampaye akarorero cambona byose birashoboka. Nabonye akantu kose umurundi ashatse gukora karabaho kandi nta mutayi munene utanguza kuko maze kubona ugwaruka rutanguza hariho watanguje ibihumbi 30 uno munsi asigariye wa mbere akorera ama mashine yo kubundikira amagi urundi gwaruka akandi akorera mu Burundi yatanguje ibihumbi 30. Nta kintu na kimwe kigoye umurundi ashatse kuvuga ati ngira ntunge kuko turabakozi burya. Ako nakaroro gatoyi nabonye ndibuka igihe abanyepolitike kugira ngo aba batwenza ba mutima ntugire ngo baravyorosha kuva kera barabeshe munyepolitike ngo yavuze ngo ni mwantora ngo zo baduganira Tanganyika. Jewe naje nkavuga ntoke je nzohidugana bose bakanda bati mbe wari kwavuga ibiki. Cyavuga none Tanganyika uyikeneye kwiki reka tubanze turayico dukeneye kuri Tanganyika turabe ko kidakunda. Umushikiranganje w'uburimyi yanyeretse akareresi afotoye ahantu natanguye gukora mu 2017 sindaheza mugabo ni plage ikabamwe amafi irimo vyose naratangaye naje kubera ntaherukayo nta mwanya nkironka wo kujayo. Niho mutima yarinza bivuga ati sinkiboneka ko nguma ngenda hirya no hino mu bene gihugu. Ariko uri kuraraba nitureke gutwengana ahubwo duteke umutwe kugira turonye kwikukira umwe wese agire icakoze indongozi ugira icukoze. Hari ikindi kintu ntoreka kuvuga kuko nukuza turanegurana kugira ngo intimenya niyo ntinegura kuko ntushobora gutera imbere utabanje kwiga wewe nyene ico ushoboye n'ico udashoboye. Je nasanze aba fonctionnaire beshi bashitse mu biro ni gestion des affaires courantes beshi ni gestion des affaires courantes kiretse ba mwarimu agenda avuga ati shitse kwiresi ntegeza kugenda ntanzi iyi reso nayo. Abandi banyabiro aragenda ashitse arindira umuntu yanditse agakete kugira gasome aca avuga ngo koseye naka analize agaca abarirabira WhatsApp kuko atawamusavye umubonano cyangwa mwandikira ikete ntabona ivyo yokora. Tuzotera imbere gute tumeze uko? Mu bisanzwe ushitse uva muhiruzi uti iki isi ndagishikako ntegereza kugikora ngiye guplanifya
mpeje guplanifya nce mpababikora bakore hanyuma nzoca nja kuraba ikiriko kirakogwa. Ikintu rero tutaramenya ivyo ni intwari ibereye, ntituramenya yuko abakorera leta ari nk'abakomanda, hanyuma abene gihugu nabo bakaba inteko. Nuvuga twebwe abakorera igihugu twe turagenda tugatunganya umugambi, tukagira planification, duhejeje tugaca duha abagenda gukorera ku kibuga, baca bagenda bakoresha inteko. Nico gituma je mubona nkundana n'abantu babagwizatunga, kuko abagwizatunga nibo bateza imbere igihugu. Si umufonctionnaire ateza imbere igihugu, ni umugwizatunga ateza imbere igihugu. Hajya abantu benshi ntibarabimenya. We rero uri umufonctionnaire, genda wiyumvirire ujya mugwizatunga. Nk'ubu wabonye umugwizatunga afise ivyiyumviro vyiza, ucuraba twokora iki kugira aronke umutahe wo gukora bijya bintu, ukaguma rero wiyumvira ukamuha ivyiyumviro. Jewe naranezerewe muri iyo ndwi iheze, aho hari umugwizatunga arimo apacuri ariko aragwiza n'amafi. Yaraje arambwira ati jewe ndafise umugambi wo kugira ibi, ndakubarire ni kugira ubishobore, genda ugire gutya na gutya na gutya. Ngo kandi nivyo acaragenda abikora uko nari namubwiye. Uno munsi abene gihugu bakurikiye uwo mugambi, naratangaye cyane. None maze kubona umuntu w'umurimyi yinjiza ibihumbi 600 ku kwezi, akaba afise munsi y'urugo inzu ntapanze, amazi ntayagura. Uwo muntu ngovuga ko adatunze. Mugasanga umufonctionnaire yicaye ngaho mu biro ahembwa ibihumbi 200, agaca ni karavati agenda yanitse. Aho yogiye hari amahera ashaka kwicaraho umuntu amuhemba. Hariho abakunda bavuga ati oya Jesse notangura, reka ngende gukorera umuntu mwe mubona ziranotse yoshobora kumpa akazi. Genda usabira akazi muri Tracome ntuzewe, genda usabira akazi muri society. Aho wagiye kubaza uwo ziranotse uti mbwira we waciye he kugira ushika. Hanyuma aho yaciye ucuraba ko bitoshoba ko nawe uhaca. Hari n'abakora amasosiyete ngo wazeye inyungu ku masoko ya leta, bajya n'abagwiza bukene nabo nyene. Kubera nababwiye yuko umugwizatunga bari ujya mu Shinwa, ujya mu Turke, ujya mu Nyamerika, kuko urumva araza ngo mpisoko akabwira ngo washaka isoko ya leta, agacaje kuronderera iyo soko umushinwa akayimuronderera mu Burundi. None umugwizatunga ninde? Ujya n'umugwiza bukene, kuko nutuhera twari twifitiye duce tudushira umushinwa, tuzotera imbere ryaye. Hajya twari kugira ishari tuti mbega ikituguriye mu Bushinwa ntitwari kugikorera ngaha. Kandi birashoboka. Nawe gantuze kunanirwa gukora kirida ngo dushaka kwikukira. Je naravye urabona tuyatuba twibigazi bimwe tuyadukubuza, tuyatuntu nimubona ko amakirida yikoze. Atumvika bajya saba kirida yikoze. Hajya wofata hajya wirirwa wicaye ngo umukomisiyonere wo duharuruka duharura n'imbugita neza, ugaca udezefekta, ugaca ushira mu kamwanya, ugaca ushirako na grafeze ijana mu kantuze kamwe. Wagurisha ngahe? Asa mahera jeza ndayabereka. Hari hawo nivuge nti je ndakunda amahera, mugabo nayo aranyanka kubi. Narondeye n'umuhuza sindigambora n'uwo mpuza nayo. Amahera nasanze aranka umuntu. Amahera abonye umuntu ariruka kugira uzu yakoreko. Ya uriruka. Be mutima wavuze gwiki kugira ngo utera imbere, ngo urakora ukagira iki? Mutima nawe arafise ingene yigisha neza. Amahera abonye umuntu ariruka agahunga kugira uyafate, utegerezwa kwiruka ukabira icuya gushika uyafashe. Kandi ucakiye ucajana muri banki ugacuti gumaho sha ntusubira kuvaho, nzoza ndagutora ashaka. Je rero namandaba kubera iki jewe mbuza amahera. Je ndabwije ukuri hako hajya wirirwa wicaye uci ugahwata neza, ugaca ugasongora, ahubwo nagakirida gakomeye cyane. Je murazokaraba namwe, genda ufate kamwe ugerageze urabe kutakora kirida.
ntawe murabona amakirida y'udusate umenga n'udusate bagize mwayo ushaka kwikukira tudashoboye no gukora kirida bazokwama batugenderako twebwe rero indongozi ni twebwe tuja imbere twikuremwo kajya karangamutima abazungu badushizemwo tuje ku karangamutima k'imico n'akaranga vyaranze Uburundi kuva kera hanyuma duce dukora nk'uko abarongozi ba kera b'imbere b'ubukoroni bakunda bene gihugu barabakunda gushika bene gihugu nabo babigura burya mwezi ntibari kumwigura atari umuvyeyi wewe uri umurongozi ukabikizura ngo gico cyakizura kiraje ngo muhungu ngo hajya ngo niba budafise amahera ngo burikurira meza indongozi tuje kuri ako karanga kacu ka kera ako karanga nyene niko karanze abarundi kuko bakorera hamwe warasanga uyu muryango ni w'abacuzi uwo muryango aba bakora ibi aba bakora ibi aba bakora ibi bagaca bagira amakoperative ariko hari ikintu cyari kinezereye kandi n'ubu mu gakoko hariho bakeyi bakikagendera gushika mu Burundi naho bawifise sindabona umuntu yiyubakana inzu wenyene naho abayifise uza wumva umuntu avuga ngo mbe kutanterereje agasima ngo reka ngo zoguha imifuka 5 ndayifise abarundi turacafise ukantu nta wiyubakana inzu kera ububatse inzu bose baca bazana imiganda bakayihunda bakinze kabiheze mu kurima impeshi mu barimira impeshi bose bakora ikibiri cyari ibintu vyiza cyane wasanga bakorera hamwe nkako nakaranga keza dukwiye gufata mugari twatakaraga tukaba capitaliste kujya ko bazungu nabo nyene babaye abakapitaliste banje gutunga muze mubaze muri Amerika mu Budagi cooperative za mbere zahereye mu Budagi imbere mugatwebwe tugaca tuvuga ngo amakoperative si meza ngo ni bibi kubera iki ari akaranga katuvuyemwo tugaruke rero kumuzi mu guheraheza rero reka nivyo bitatu navuze kugira ngo uvuye ko wikukiye ubwa mbere ubanza kumenya kwitunganiriza uburongozi bw'igihugu ukaba indongozi nziza ubwa kabiri uteza kugira amahoro iwawe kugira ntibakwinjirire ntihagire umuntu aza kuvuga ngo vyakunaniye gutunganya ivyawe ubwa gatatu ugakora ibikorwa kugira ngo uronye itunga hamwe abantu babona ko wibeshejeho wigaba ukigaburira baca bakubaha mugabe yuri umusezi nta numwe agenda kubasha ubwa kane imico n'akaranga y'u Burundi ni myiza cyane ku buryo tuyigiye ko tukaba nk'abakera Uburundi bunyene mwoza mubona bwagurutse buteye imbere ko rero dufise incabwenge tukaba dufise itunga kama tukaba dufise igihugu ciza none habuze iki umwe wese rero niyumvire avuga ati jewe kugira nikukire iwanje habuze iki uco utangura rero gikore bikubonye bikunanira urabwira abandi bakagufasha imitwe ikoranye tugendere rero kuri ico kintu nico ituma tuva tuti Uburundi tubuhe amaboko umutima n'ubuzima kuko ni gwacu dukore tubuhe amaboko tubuhe umutima tubukunde tugire ishari ry'igihugu cyacu ciza hanyuma turumva maze kugira ishari urabukingira hanyuma igihugu cyacu rizoca kigira iteka babonye abarundi dupanze neza ni ngaho rero ngejeje kuri iki giteramo cy'uno munsi ndabakengurikira cyane abigoye bakaza tugateramana aka kantu kararyoshe umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabisavye ati bigume biba none yari yarabigize biranga buramatare warabikoze biranga ahubwo nk'uwo mu ntara zose bari kuba bateramye kugira bigishanye ntituze dusubire mu ngorane bane ba mama ivy'ingwano tubireke ufise ivyo usaba bisabe mu mutekano utiri urica mwene wanyu none wishe umurundi uba wishe umukuru w'igihugu ngo shaka ubutegetsi ubutware hehe uyu bwo butegetsi wo buguha ubujanahe kuzopfa ubusigaho ukemera kwica umuntu ngo ugomba ubutegetsi naho hari igihe uzopfa hirya yejo nico ituma hariho ibintu tuba dukwiye kurengera dukwiye kubirengera rero aha ni cigwa gitomoye dukuyeho mwese rero Imana ibahezagire amashyi
amashi menshi cyane kwa nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu amashi menshi cyane DJ nawe adufashe kandi hariho babahinga nabo baca baturitse amashi menshi cyane amafete d'artifice kugira ngo ego hanyuma amashi menshi cyane mwese mu munezero ntangere hariya hirya ngira ngo bamaze kwikazanura kugira ngo nabo bari turyoheze ibirori hanyuma DJ nawe dushiremo umuziki umeze neza cyane aho mutumbereye hose mwikazanure ngira ngo hariya hirya twatanguye twagiye ibirori bidasanzwe imyaka 60 Uburundi bumaze bwikukiye hariya hirya mu mugabo amashi menshi cyane abari hariya hirya nimurambirwe Ego. Yaseukekana nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu abanyacyubahiro batandukanye hano kuri stade Intwari imyaka 60 irumanye Uburundi rwose intahe yo kwikukira mutarambirwa imyaka 60 Abarundi ibidasanzwe ati ibirori twoshaka tugakeza tukaguma kuno kuri bino birori bitegura umunsi wese igenekerezo rya mbere
kanya bikaza kurangira ariko muryoherwe cyane mutarambirwa. Imyaka 60 ni imyaka myinshi cyane abarundi. Nuko rero uko twatanguye kuryoherwa ego umunsi udasanzwe imboneka rimwe mu gisagara cya Bujumbura. Ole mutane mwese mutumbereye ole nimuram ego umwanya mwiza cyane umwanya mwiza cyane amajiri amatoroka hejuru ibirori bidasanzwe ibirori biriko ikibiriraho ku maradiyo n'ibinyamakuru n'amateleviziyo. nuko rero ntibashaka ko bihera muryoherwe cyane umunsi udasanzwe hano kuri stade Intwari igerekerezo rya 30 ruheshi abarundi bigira imyaka 60 Uburundi bumaze kwikukira bumaze buhabuje intahe yo kwikukira. Nimurambirwe oya oye nuko rero reka dusabe DJ urakoze cyane. Reka nk'uko twatanguye twiragize Imana yacu dusabe kandi Apotre Vital atuwe hafi kandi kugira ngo adufashe gushimira Uhoraho kuri birori bidasanzwe bibaye neza kandi biriko birangira neza. Ego tukaba tumuhaye ikaze kugira ngo bino birori bibandanye kandi birangira neza, ariko kandi mukumva yuko ari ibirori ndetse na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyagize ati ibyo kwamaho. Turahaye ikaze. Reka twiyegereze Imana mu gusozera bino birori byacu byiza Imana yabayemwo, twicishe bugufi imbere y'Imana. Uhoraho Mana yacu, Mana nyine ijuru isumba yandi, Mana ugororotse, Mana y'Uburundi bwacu bwiza, Mana wabuzigamye muri iyi myaka 60 ukabushira mu biganza vyawe kugira ngo burindwe. Turagukengurukiye kuri risabukuru usozereye hano hantu. Mwami Mana yacu, we wirobanuriye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe n'umuryango wiwe, bari kumwe na leta arongoye, leta mvyeyi, leta nkozi, leta nsenzi, arico gituma bashize imbere izina ryawe. Ngaba bagiye kuvyaguruka Mwami Mana ngo basubire mu kirimba aho baje bava. Kuganuka kwabo niboshika amahoro utajanye nabo. Niyo mpamvu tukwinginze mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti ngo ivyuma bijya byakozwe n'abantu ntibari byo bagenderamwo, ariko bagendere mu biganza vyawe. Bagendere mu biganza vyawe, bagenda amahoro.
mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti turabasengeye ingabo zo mu ijuru abarizo zibazigama zibazitirira zibayobora mu izina rya Yesu turasabye umutekano impande zose z'ubuzima bwabo ngo uyu mugoroba nyakubahwa ijuru ribakikuza impande zose umuco w'uhoraho barasire mwami Imana yacu urabarindira mu bikorwa bajeje turabasabiye mwami ngo iki gihugu bahawe mu izina rya Yesu imyaka yose bazomara bakiyoboye kize cyame kiri impore kize cyame gitera imbere kive mu bwiza cinjira mu bundi Mana kugira ngo amahanga yose yakure azabona ibyiza wakoreye Uburundi atangara mwami si ivyo gusa mu gusozera mwami turasavye ejo mu gitondo aho ibirori nyezina bizotangura mu izina rya Yesu Kristo ijuru ribitegure abariryo rizobihagararamwo kugira ngo igihugu cyose mu mpande zose n'abari mu mahanga yakure bazota amacumu bavuga ngo twabonye cya gihugu Imana ibamwo kandi kaganza rero kubw'ivyo nyakubahwa bavyagurutse muri kino kibanza muri kano kanya reka ujane nabo ubazigamire mu biganza vyawe urabazigamira imiryango urabazigamira abo bavyaye urabazigamira abo bareze uzobahe kubona ivyiza bivuye kuri wewe imisi yose na yose bazobaho mu izina rya Yesu Nazareti amen uhoraho abatuzigamire abavyeyi bacu beza kandi ni Imana mwese muvyaguruke musezeranye n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu n'umutambukanyi wiwe aho mutumbereye hose musezere n'amaboko menshi n'amashi menshi cyane n'impundu amashi menshi cyane nuko rero dushimire abantu bose kandi ngo bafashe mu mugongo kino gikorwa kidasanzwe duhereye ku biro bya nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu
igisagara ca Bujumbura, amashirahamwe atandukanye nka Finbank, Savunor, Aquavi, Braludi, Application Rapide n'abandi. Tubashimire cyane aho ku bikorwa bidasanzwe bakoze kugira ngo runo rubanza rugende neza, n'abandi bose batera intege ibikorwa by'igihugu. Nuko rero tubibutse yuko kandi dushimira nano maradiyo n'ibinyamakuru biriko biramamaza bino bikorwa.